si ubugiye je nungana hasi somana nibuze ikintu cyambere kinshisha ni gusomana mu buzima bwanje hama urinze gusomana no kuyambirana ivyo bintu biranshisha ariko ushatse gahunda naho oya gahunda byose biranshisha kandi utari sugi naravuze mu kiganiro ko umusheri yampenze vyashitse kubera amaranga mutima simvuze ko ndi sugi vraiment umugabo sindabikunda waguciye ubusugi byagenze gute ko kuraba hakunda vraiment urazi kuraba umuntu ubona je sana bavyaye bafashe ku ngufu rega bahungu murakora ikibi oya nawe be honest nawe mbabarira siho wari gucu kumuzana ibintu byinutse uza kugumuvuga siho wari wewe gufata ko tuganisha none koko bibaza ko nari mfise imyaka reka nari nkiri muto sinari bwamenye na habaye wari muto nari mfise 18 sinakubwiye ko uva kuri 18 oya ariko koko wibuke neza yuko na Paul yavuze ati kubo byoshoboke bo kwigumira uko none mwase kurongora kubera Paul yabivuze natwe dutekeneye kumenya impamvu mutari ko murarongora canke mutubwira impamvu natwe tutari ko turarongorwa narasubiyemo n'ubu ndasubiye oya hari habagira mariage ariko yego barahari abo si benshi bariko bararongora ariko si benshi sivyo reka genda kwereka impamvu batarongora kurongore kwanza naronse n'amanimero yo muri America bro ndahira si uri tayari ukeneye kuja mu rugo ndahira ama etage amamodoka atarahari mwe murafinata sinababwiye ibyo mvuga ko ari ibyo ari abana bakeneye kurongora babuza abagore ari n'abakeneye kurongorwa babuza abagabo uramuronse n'ubu tugenda ndagutumire ndaguha invitation wewe ndakugire marere ndakugira marene urabe reka renda kugira tube serious nyimba utaramuro musaba kuri Coco impanda afisa aba diaspora benshi ndamufise bahora abantu n'abana abagore bari serious ari akabashaka no kuri magic job uramufise kandi mfise umugwiza atunga wamurose nyene ubu ukoze iki kiganiro no nari nsanzwe ndamufise none wumva wagiye kubivuga wavugiye abandi rero simvugi nanje mugabo ari karantevye kuko naje namugiye ati gushika mu kwindi gutarari ko cora urambona Djicia wowe urambwiye ati igihe tumaranye hageze mu kwindi utarambwira kushira mu nzu apana mu kwindi kera hirya yejo mu kwindi namugiye ati bro ivyo mumaranye shira na jewe mumaranye igihe vuga ati amezi apana imyaka amezi angahe uwo twamaranye imyaka yateye indu wundi urumva nk'ugo n'uruhombo yantaye singeneye gusubira guhomba rero bibaza nuriye indwara ziva ngaho nyene ejo ugiye kuryamana n'uwundi uca telefona ngo wangwaje infection koko nk'umuhungu wakwandikiye ngo wamugwaje infection woce ntiwoca umwica cyane cyane kumanyura uriya watayugwaye ngo wangwaje ngo infection none iyo infection no bandayifise nayivuye kwande nanje reka ngire publicité uko jewe mungu aje kumpropose ndakubwira ati niwonshobora ukacumbaza ati gute tijewe sinsomana sinyambirana simbizurana none ubona wonshobora oya reka gufira hageze muri singeneye kunangorako none ndiro wenshi naho akaja muri ndiro wenshi ari umugabo wawe atana gusoma urumva aho nja mbanza n'we inzoga nibagire ko ari we turi kumwe sinsanzwe n'we inzoga oya rahira no kuri kwimana he Yesu umuhungu namusoma ahubwo singeneye jewe ko baguma bandira mu rugo oya singeneye ko baguma bandira mu rugo barakujya rero muri wanye kukujya ukaje utaha kwa so wawe urumva rero barakujya basaza no barandiye ndabwira ko ari muganwa Kent umugana w'Imana umugana w'umwete umugana w'abantu nuko another day another vibe hariya mukibabona uno munsi nashobora kuzanira ba bantu ngabiri bamwe bari bamaze iminsi bavuga ati ko mbega hari mugenzi wa Coco tubona ari karatsi uno munsi nashobora kuguterurira abantu badasanzwe ni Coco benshi baramunsi nuno munsi ari ngaha tuza kuyaga byinshi ariko kandi twagira ibiteka ryo kuronka umushitsi sije ndamwakira Coco nabamwakira welcome kuri Coco uramutse abakunzi bawe uramutse n'abakunzi bacu muri rusange gira ko wakira n'umushitsi wacu yes merci Kent yes merci et bonjour et bon après-midi mumeze neza nayo ndabakumbuye cyane nawe ndakwakira nanyi bagiye vrema urabona umutima mubi aguma yivuga wenyene oya nakiriye abakozi tukiri ngaho nyene murabona ukuntu twajanishije ibicerekana yuko ivyiyumviro vyiwanje n'ivyiwe bihuye
So ni Djicia Kezak ndibaza muranzi ni jewe maze iminsi ndabica bigacika kuri réseaux sociaux. Reka je ndi wa mukobwa ariko araza avugira abakobwa bose muri rusange ashaka kurongorwa. Yego. Noneho nyene ndakubaza nagatwiko washatse canke byari vya vrai? oyasaga twiko mbe urafise umugabo Jewe hamwe wowe utamufise no ubu ho igihugu cyose no camfungisha nwandi kumwe n'umuntu nguye akaba atamugabo afise igihugu cyose camfungisha c'abasore byo bari ibara umuntu angana uku nubona bya bindi navuga sesa na atira wabonye umugore bangira ngo mvuga ibishego none voilà akararo ka mbere nguyu nawe nyene ati ni nkumi oya nta mugabo afise mugasindi sugi jewe naje sindisuki ariko ivyo vy'amasugi sivyo tuvuze ko ata mugabo ufise. Oya jewe namuhorana muga byaransi birananira nyene Djicia uravyemera nawe kutari sugi nubwo utaraba umugore wabandi none noba afite noba nasara mu mutwe cyane oya none ndakubazi sirega sinabwaheze ca kibazo agira ndakubazi none kugira witore muko na munsi Jesse ntabwo ari je nza kukubaza ahubwo baraza kutubaza ibyo byose uri kuri yumvira by'iwanje uraza kubyumva je ndi mu divorce mugabo urumva rero sinabuze sorry no kukurengera sinabuze n'ukuri Imana yari yanteye agati mugabo je narabuze kwe je naratewe agateka je narabuze we warabuze niyo mpamvu waciye ibombira turi kuri expose urarambugire vraiment basi. Okay, reka tubaze jewe rero tumve ivyari ahantu topic yanje uno munsi kuniza ko bimeze bantu b'Imana ndabwira ko ibintu vyakomeye bwira mugenzi wabwira mugenzi washobore gufata agatebe mumbirize cya kiganiro Coco benshi bari basanzwe bazi bavuga bati wowe uri umuntu usanzwe ufaka cyangwa usanzwe ufaka Coco ati Coco ni wa wundi asanzwe agerageza kwerekana amafuti y'aba prophet y'aba fake prophet agashira amanyanga yabo ubona ati hambavu y'ivyo yaravuga ko ari nabo bakunda kurondera abana bakiri bato n'umunsi twagiye kubona ivyari video yavugishije abantu benshi Djicia ariko aravuga ati ko batarongora baguma bashaka kuturira gusa muhira ati jewe ati ko tutarongora none wowe ntugeze ega nawe urimwo we ntotera inda wewe baranyaki arabuza abo maze gukura ubusugi nka 10 ngaho reka nishisha kibazo sivyo jewe nukuri sinumva ikosa yakoze sivyo je narabonye no kuri yagateke urya mudamu ntuze ya Dafroze ariko aravuga mugabo naravuze ati hamwe nogenda ntakumansi benshi ndakumansi ndavuga ati none ico yavuze kitumvikana ni giki ko cheval avuga ibishego bisheka kugura indome zose ko mutaramuvugako none yakoze iki nibihe yavuze tukiraho reka je manze nisho urya mudamu kwanza urya kama ni madame Dafroze aho uri hose message gushikira oyasinukana je kuntu meze nduba urya ngana na mama nase kumwubahuka kubera ko naramukurikirana vuba mu byari mu bantu nkunda kuva niga muri primaire ndaba filme bakina ndamuzi cyane kandi nzi n'amakuru yiwe pe nase kumwubahuka kubera ko ndamwubaha ubundi tuba twaraduze je kuntu meze sinkunda umuntu acokotse meza mabi oya ntawo bimenya bimbegere Coco rero ngaho sivyo rero urya mu mama kubera yaje kuvuga je ko mvuga ibishego ibyo mvuga atari ibyo sivyo nimba afise abakobwa koko akaba afise isugi muri abo bakobwa azi yo bafise respect kandi umva akaba yemeza neza ko afise isugi muri abo bakobwa afise bakiri waba ashobora kuba afise n'uwagiye ku mugabo ariko mu basigaranye muhira akaba afise isugi azoshaza ngo zicashaka vraiment ko kico kino kumenga kiraza hajya wo kwemeza nko mu bana bahari wowe utunze ufise umwana afise 18 ans ko yoba kiri isugi shaho yana kuri nta mwana kuva none hatra era mabari miracle bazoshake bagende bapime kuva ku bana 10 bafise imyaka 13 uduga bazoshake bahere no kuri 10 arashaka kuba ari sugi mugabo kuva kuri 15 16 18 19 ukaba ufise umuko nuko sino muvugira koko nzi benshi nuko kwimana nzi benshi bafise 13 batukira isugi mpora nababwira je eka ndabatera ka histoire gato sininya kubivuga je ndabivuga cyane nababwira ati nabije bintu mpora mvuga mba ndabifitiye ubuhamya ariko barakurenganya kabisa hariho umupapa
nigeze kubona akuze vraiment afise urudanka mutima urumva afise iki afise umudanka mutima umudigi umudigi akuze vraiment nakana ati umwana teranamera amabere w'umukobwa nari de vierge turagowe aramuzanye ku moto bashikiye ahantu muri hotel birambabaza ico nakoze nararize man yari umugabo akuze n'umwana yoba ngana n'uwiwe yavyaye ico nakoze nararize urabona gukora amarira jewe hari abantu bashobora kuba bibaza ngo jewe ngurumva ngo ufise ingeso mbi ngo niki nararize ndavuga ati none ahagamana iki kintu kingana uku iki vagundu kije konona uno mwana kimuhiga kwiye yabuze abo bangana yokinira katari uno mwana vraiment basi abakobwa bakuze na 20 basi canke ego vraiment bafise basi na 18 umwendo kenza vraiment tukiraho muriko muravuga abantu ba 20 koko ntibibagire urumwe mu bantu bakunze kuvuga ati mbewe kubera ko ukunze kuvuga ko abana bakiri batoyi bakwikorera ati mbwa abagezi baje mu nkundo bazi ivyo bagiyemo uyu yaravuze ati ku mukobwa afise 20 nta kibazo none uremeza ko uno munsi umuhungu n'umukobwa bakundanye bose bafise guhera ku myaka 18 kuduga gukora sex ari ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe vraiment kuko imyaka barayikwiza ya no simvuze ngo baje kubikora mugabo ego imibiri iratugora mugabo kugoye kuva kuri 20 kuduga c'est bon uramenya ingene uvyitwara mu hanyuma akaca bikora nande rero nuwo yavyumvi bavyu nuwo bavyumvikanye ego korera natanguye kumpinduka wabonye ibiri right ndakubwira ariko ibintu biri opposite nuko sindakuvugira bagoje ati kuva kuri 20 nicaha gukora sex ariko urarabasi umuntu mubikorana ninde eske n'umugabo yandongoye kuko hari abakobwa barongorwa bakiri batoya cyane kandi n'ubutwara amaze kurongo cyane twatuzerereza ingabo tuba dushaka ko baguma batujya narabivutse wowe sindakugarukako nindi ndaza kukugaruka ukasanga uwo umwana akiri wabo sivyo ntibiba bikenewe kubera ujya kwaso ujya kwa nyoko ukambara vyose ibintu byose bakagufasha sivyo ubu ugiye kubikorera iki none ntari abafise 20 abahejeje ishuri rego ubundi hari watanga ufise imyaka 5 primaire a 18 ba wahejeje amashuri mwebwe ni kwa muheza kare twe twakuriye mu ntambara abana bubu baheza kare niyo mpamvu remba ndiko ndakubwira ati kuri twatanguye ishure urumva intambara igate tukaca tuvamwo haheze hasiga uwundi mwaka uheze tugasubira hamwe umukobwa ashikana sizema yamaze gusanga amabere umuhungu nawe afise ubwanwa ariko urumva mugabo ubu baheza kare ariko bahejeje ariko aho ngaha bahejeje imanite bahejeje universite ariko tuvuge mugabo kokoreka agenda kubaza ikibazo kimwe hagati y'umuhungu n'umukobwa ninda acumuza uwundi bose baracumuzanye urakoze cyane oya erega ubundi abahungu nimwe mutuma tuja mu ngeso ntuvuge ngo n'abakobwa ngo baracumuza n'abakobwa gute impamvu bamwe murakunda kuvuga ngo muracumuza abapasitori ngo abakozi imana ngo kubera ubumini ego hari gihe uba wambaye ningo turigera ku birenge ariko umupastori akakwifuza ariko nimba arinze ashobora gushuha nimba ashoboye kukwifuza wambaye birebire sico kimwe nuko no munsi Djicia yo kwambara akantu kagufi amataka akagendera hejuru abantu bakaza kubona ijya koza mu mpemu yera kuva ku mushatsi gushika ku maguru naho yozikura zose ivyo ni bisanzwe umuntu nzayimubiri ntiwo kugora ni handi bivana n'ingeso mbi muba mufise muba mwarakuranye bwa buhumbu nyene mba ndiko ndavuga ubundi kuraba umuntu nuko yambaye impuzu ngufi ngura mushatsi abari ingeso mbi wakuranye vraiment bari ibintu byamaze kukuja mu bwongo byamaze donc kuzunguruka ubwongo bwawe udashobora kuyikura ariko kenshi ngaho rero tugaruke ngaho kubera iki muzambara uyu yavuze wewe wavuze yuko ngo baturongore washatse nico kibazo Jenfis washatse kurongora sex canke mariage kuko uvuze kurongora ngahi Burundi ni micibiri hariho kurongora mariage nico tutarumvikana ko na wewe hariho kugira mariage kurongora no kurongora nawe mu Kinyarwanda ni sex washatse kuvuga kurongora kugira n'abarundi bavyumve nashatse kuvuga kurongora kugira mariage nuko abantu baciye bopoza ibindi bintu ntavuze ngira nico catunye bambwira ko navuze ibishego kurongora si kirundi vraiment si ibintu twavuze ati umukobwa wa naka yarongo ico si kirundi je sinumva rero ko igituma waravuze ati hako baguma baturira mu ngo ntibabajya ntibizwi we nta bana wirigura urajya wowe ahubwo ko mwanga ko tubivuga turabivuga turibivuga mama mujya abana babandi murabari abana babandi ujya wowe jewe ubu narakijijwe mugabo warabikora ariko warigeze kubajya abo
abo nonye bose baki Kima mama yumvira ko twebwe ari twe tubonona mutimvira yuko hari umuhungu ashobora Twa kuba yari twabonona imanzi. mwebwe. None reka Tukabonona ndaguhagarurire. we. Sawa bukebuke uno munsi dufate hari umujene afise imyaka nk'iyo mfise 17 18 gushika kwiyo 23 ntayari bwigere akora icyaha cyo kuryamana n'umukobwa n'umunsi warimo yahora vyipfuza petete yahora somana mugana vyari bwakora oya arinze asomana nta urumva ko ari indaya muzinzi uwo ni inzererezi muzinzi inzererezi ibyo gusomana yabimenye ibyo gute gusomana yabimenye kugira ngo bigire iki gusomana ngo kugira ugire baba bakundana izo swingisi ubugiye je n'ungana hasi somana nibuze ikintu cyambere kinshisha ni gusomana mu buzima bwanje hama urinze gusomana no kuyambirana ivyo bintu biranshisha ariko ushatse gahunda naho oya gahunda byose biranshisha kandi utari sugi naravuze mu kiganiro ko umusheri yampenze vyashitse kubera amaranga mutima simvuze ko ndi sugi vraiment umugabo sindabikunda waguciye ubusugi byagenze gute ko kuraba hakunda vraiment urazi kuraba umuntu ubona je sana bavyaye erega umuntu yavyaye ngakunda babibone manake indi kimera go ikija kimifunyunyu iminkanyanga none kada kanje ni mwama mukabona ko arakada umungo karakara naje ko maze kubyara babiri kwatami ifunyunyu mfise usuruda ruseseka kwabazike ntuze batubaje cheka bakabase nezi inda yiwanje ntiravya sawa mugani kazima wabikoze warasambaye uri kuravuga yuko kuyambirana gusomana gukorakorana ivyo byose bigushisha bashaka kumenya rero waremanze kutakiri sugi vyagenze gute bagufashe ku nguvu bafashe ku nguvu rega bahungu murakora ikibi oya nawe be honest nawe mbabarira siho wari muco kumuzana ibintu by'inutse uza kugumuvuga siho wari wewe gufata ko tuganishwe none koko bibaza ko nari mfise nyaki reka nari nkiri muto sinari bwamenye na habaye wari muto nari mfise 18 sinakubwiye ko uva kuri 18 oya ariko naje bafashe ku nguvu nondoje mfise 18 nukurehe buke mbashaka kumenya ku myaka 18 muri ko muravuga ngo wari ukiri muto nari muto sinari bwamenye ivyo bintu vraiment nabimenye kuri iyo myaka erega abana bubu barabevya twe twavutse kera ntibambone ngo ndi mugufi burya navutse kera twageze kuri 18 tutazi ivyo bintu tutazi gukora impuzi imbere y'umuntu icarico mugabo kuva kuri 19 kuduga hewe reka waci sawa tubukebuke uravuze ko bagufashe ku nguvu ku myaka 18 ntavyo washaka ariko mbega nyuma yaho ntiwaciye wumva ati kumbe hahantu ubuki burahakurika nyemba ari wewe nyemba ari waje ntavyo nigeze eka nagira byo nigeze numva cyambere bagufashe ku nguvu none uryoherwa gute n'abana badukurikirana aba jeune bakiri bato abakobwa bakiri mu ma 13 14 bavyumvireho bakunda kuvuga koko zivuga mu mbabarira amatwi bikini bikahari gihe biba bikene ko tubivuga kugira nawe biprotege uno munsi bimwe hari n'abantu baca bavuga ngo ibintu muvuga ngo mweruza abana mubaha amatelefone narabivuze barinze je nk'umuhungu wanje kuri afise telefone arankurikirana kuko nta kintu ndamuhisha ndavuga ati wa muhungu wanje nkunda my son my lovely son ukazi bashikaje gusomana n'umukobwa nzoca nguca umunwa apana suko nuko rero umwana ngo chimuca yacaje ahubwo kubikorera ico ndambwira tukazoja gusomana afise 16 ubu unyarayi kwijije none urizera yuko iyo ata biramusha n'ubandambwira ati urumva ko yo none rindira mwabana mwe je ndamubwira ati oya reka je ndamubwira ati ukazoja gusomana bikwega feelings uzoca usambanye nkaca ndamubwira inkurikizi mbi rero consequence yo gusambana kandi ahanzoca manika nta kintu nakimwe namubarira niyatera inda uzoca uvuga ngo ntuzofasha nawe yambwiye ngo none mama ninati ngo nteye inda wumva utazori mami w'uwo mwana ngo uzotwirukana gute kandi uzori mami abahungu rero ahantu batomboreye jeje ndamubwira vyose nuko musambanya mugabo ntimutwara amada ubu rero ibinini birahari ashaka gusambana akagwara umugera wa sida sivyo ubu harabaye ibigwara vyinshi bakagwara ibi-infection syphilis urumva ukasanga ubuzima burapfe kandi waramuhanuye byabikoze umwana naramuhanuye abo rero bavuga ngo muri ko muraruza abana ni babandi bataganira n'abana babo none ubu abana tugeze ngo bavyereka ndababwire ntimuze muvuga ngo tureruza abana iyo umuntu ariko atanga conseil atuguruye indome no mu nzu mu kibano umwana utamwugurukiye ntamenya ivyo abarimo ugurura uvuga ati ni waja gusambana
ni wagira matière nange ni kumubwira ati ni gusoma na guhana indimi bijya bakora urumva utabimubwiye azoca aja gupima rero abavyeyi batugwanya abavyeyi bavuga ati muve ngo turereza abana ntibababwiza ukuri hariho n'uca avuga ati ivyo bintu wari kuramubwira uko Djicia ku myaka 18 atari bwamenye yuko hariya system ishobora gukora none kico getwe ni kera ariko unya umubwiye ati hakira ama televiziyo ya noir blanc amwe y'ibifisi ibigongo afise n'ifoto ubu hari ama ecran blanc sivyo uri kurumva hariho amantuze y'amankula ama televiziyo ubu babibona neza twe twaratubona nani Irene Garçon abantu bo mu maje yiwanje wanibaza ntibari bwavuke Irene Garçon hayuze iyo niyo mu mano 97 98 99 mu nyuma barabikura nibaza ko yashike nka 2000 mugabo niho ubusutwa bwose abana babukuye ukaja gusoma nutazi ivyo urimo ari bijya bifilme Irene Garçon twaraba uri kurumva ariko unya baraja muri inani ma Facebook bakaja baraja mu bikogwa abantu bakavyerekana abana baraja kuvyironderera bakabironda n'ivyo ba papa wani twakoranye ikiganiro ugaca usanga umwana azi ivyo nyina atazi na se batazi none ntiwabonye babandi baza kwitwarira president ngo umwana w'imyaka w'umuhungu wa 15 yasambanije umukobwa afise 4 uwundi 5 imagine nivyo ntavyo nabonye navyo mwabonye urumva umwana w'umuhungu uwo muvyeyi yaraje kwitwara ngo bamufashe bahe ibihano uwo mwana none uwo mwana woca umufunga gute ko baje kuvuga ngo bose n'abana umuhungu afise kenza yasambanije ubwana bubiri bwo gufungwa kamwe gafise 5 kandi 4 yes ingene bamwishura bizi bamwishuye ati hose hategerezwa kubaho ibihano ati gute rero none ubwo umuvyeyi warasamaye ku bana bawe urumva mu ncamake ngo abana nta ndero yabahaye abana umwana nawe wasenka wakenza w'umuhungu ntaragera nta myaka afise yo kuja mu gasho oya hariho ubusho bw'abana ubwaye jana madavyumva ko hari ubusho wamuvyumva ariko ndakenza ku bana b'imyaka 2 5 mbashaka kumenya rero mwariko muratubwira ibintu bikomeye abantu benshi bagumye bavuga bati ugerageje kumviriza context y'ukuntu Djicia yari karavuga nubwo koko bavye bati hari ama intervention amwe mu commentaire bagumye baza barasobokorora bakavuga ngo uyu wa wundi ngo ahora avuga ngo ivyaba aba fake prophet ngo aje gushigikira mugenzi we ati uyu ntari minsi tumuhaye ati nawe nahazoshinga urugo atoca divorce ati kuko uyu mukobwa babikura hehe kumva zuko ngo abarundi bamwe bakwiye kuhindura mentality no gutera imbere mu Burundi abarundi bizobagora reka genda guha karoro tugenda hanyene kandi ibintu ngomba mvuge banamba barire ngomba ndabaha itandukaniro rya bijya bintu bambwiye ngo je navuze ibishegu mungende ko buke buke mumanze mumviriza nivyo ngomba mbanze ntoborehe n'ukuri kw'Imana ngomba ndabivuge kandi mumbabarire ndabivuze mbanje gusaba imbabazi koko kwenda sikirundi muri Bibiliya ntivyanditse none kwenda no gusamba igishegu ngaho n'icahe nukwera nivyo biteye isoni gusumba gusambana none hari content nimwe je murumva ndiko navuga ico gishegu banyagiriza nuko navuze ati kurongora nashatse kuvuga si bigabo bimavuga mbabarira amatwi basi navuze kurongora gushira mu rugo ivyo je nita kurongora ivyo vya sex je sinavyita kurongora bivyo vya sex ni gusambana ni guhuza ibitsina ibyo byo baravuze ati bama basambanye bama baturira mu je nabonye mu pastor mwakoranye ikiganiro avuga ngo yashatse kuvuga ngo sex washatse ngo umugabo wa sex none warushatse nivyo bibwiye ubundi ni bantahuye abarundi ukuntu bameze bashumva kantu gatangura muri commentaire ntamanza ngo yumvirize byose basubanya kantu bakase vraiment jya mu kiganiro usesangure cyose uhere kwisonga wumviriza umenye ati nari gukomantugo apana gufa kuvuga amajambo urazi ibintu bavuga kuri rezo sociaux biteye isoni ibintu batukana ngo bande nabande je hari ibyo bintu muranyumva ahubwo twe dufise indero ngahi Burundi ariko twoguma turi mu ndero mu Rwanda n'abapastori murazi ibintu birirwa batukana ibintu bakorera ku mihanda bagirana bazima tureke basi n'abandi abapastori n'ukuri ibishege rindira nzo cyamuca wa muntu mu Burundi wisiga gafondote uri ndaya utobora amatwi uri ndaya utobora izuru uri ndaya wambara akajipo kagufura indaya wikubitira agakabutura uri ndaya eje twari kumanaga n'umuhungu kandi akuze yambaye akaboka kagerino
muri ville namubwiye ati cinda mwereka cakiga ngo ntuzumvuge basi noneho wamaze kumuvuga azogukubita kuri mugabahungu mwasaze we mutuboka vrema ngo namabutura muri ville ariko mwibwe abakobwa muvyamba abari gucumuzanya sugucumuzanya niyo generation tugezeho abo tugura fise rero utugura fise umengo ni nyamanza twagenda urumva iki gihe uzoshaka gukurikiza imico ya kera azoyikurikiza atarabiye ku bandi urumva natwe nimba dushaka kugenda muri iyo generation sitwe twabizanye natwe turiko dukura tubisangaho nico tuzana imico ya kera twenyine abandi atariyo bariko baragira ko nibikunda barakubajije bati mbega hamwe kutarongora batabashize mu ngo cyo bari cya wakivuga ati n'Imana yabashize ku isi murondoke none ni kubera ko Imana yaremye umugabo hamishiraho umugore rindira twumvise ikibazo ivyo byerekana ko ushobora kuba neza na neza udashaka kwerekana gusa ko rukuronga bisanzwe ahubwo ubukeneye ugufasha cyane byo hari byo yavuze vraiment mu byukuri nyene kurongora abagabo baturongora nyene umwe mvuze umufasha umugabo umwe ariko umwe wanje abumugabo wanje umugore wiwe ariko Coco wibuke neza yuko na Paul yavuze ati kubo byoshoboke bo kwigumira uko none mwase kurongora kubera Paul yabivuze natwe dutekeneye kumenya impamvu mutari ko murarongora canke mutubwira impamvu natwe tutari ko turarongorwa narasubiyemo n'ubu ndasubiyemo oya hari habagira mariage ariko yego barahari abo si benshi bariko bararongora ariko si benshi sivyo reka genda kwereka impamvu batarongora nigeze gukora content ya gutyo abahungu benshi barakenya kwanza benshi zobakazi wo kubura mwibarabara ibiti vyirirwa biragira amabarabara bazobahemba benshi bafise ubwoba bwo kurungura babonye ingene ingo tugira ama divorce ingene mu ngo usanga abantu birirwa bashwana birirwa ukabona vyahindutse donc benshi bafise ubwoba rero uyarabakanuje rero uwarafise rero agatekerezo na gato ko kurongora mbe nta n'abakurondeye basi bakubwira ngo ndabakurongore basi kwanza naronse n'amanimero yo muri America bro ndahira si uri tayari ukeneye kuja mu rugo ndahira ama etage amamodoka tarahari mwe murasinata sinababwiye ibyo mvuga ko ari ibyo ari abana bakeneye kurongora babuze abagore ari abana bakeneye kurongorwa babuze abagabo waramuronse n'ubu tugenda ndagutumire ndaguha invitation ndakugire marene ndakugira marene urabe reka renda kubwira tube serious nyimba utaramuro musabe hakuri Coco y'impanda afise aba diaspora benshi ndamufise bahora abantu n'abagore bari serious ari akabashaka no kuri magic uramufise kandi mfise umugwiza atunga wamurose nyene ubuhe ukoze iki kiganiro no nari nsanzwe ndamufise none wumva wagiye kubivuga wavugiye abandi rero sevugi nanje mugabo ari karantevye kuko nanje namugiye ati gushika mu kwindi gutarari ko cora urambona Djicia woramubwiye ati igihe tumaranye hageze mu kwindi utarambwira kushira mu nzu apana mu kwindi kera hirya yejo mu kwindi namubwiye ati bro ivyo sinanukire na jewe mumaranye igihe vuga ati amezi apana imyaka amezi angahe uwo twamaranye imyaka yateye indundi urumva nk'ugo n'uruhombo yantaye singeneye gusubira guhomba rero niyo mpamvu tumaranye amezi 3 mu kwindi kwatarambwira ati mu rugo namuhaye gushika mu kwindi 3 noneho baharagira ko mwubaka aranzi ndamuzi maramaze turayaga na systeme arazize oya nta na systeme mvutse mbabarira ibyo kumukunze hanyuma kumukunze yareka oya vraiment ntutume mvuga shere henda kubwiza uko wari udasanzwe uri vierge kandi hari no reka nawe nyene aramaze kubikora nabandi mugabo umuntu uzoshira mu rugo ntumwonona nibikunda basa tuma aho impamvu nanje bisa katima tu umuntu azoshira mu rugo ntarigera na rimwe ngoya nimba aje kundaba cenaraza ngaho sheri ni sawa biyo nyene turamukanye kucutana n'amabizu nta niki nico nanamukundiye rero ashobora kuba atabigukorera wewe akaja kubikorera ku bandi ntumva kuri kurakora nico gituma rero nakubwira ati nta muntu yo kuyononera umugore azoshira mu rugo nibikunda ivyo nanavyuze none ndakubaza nyo nyene nagute azonshira mu rugo ndakubaza ikintu kimwe agumanja abonye kijya kiganiro wabirya wavuze we kandi akabazi ko mukundana none ntabwo yashavuye avuga nta kirundi avuga aza karundi gake ibite ni sawa umeze neza urakomeye nta na kimwe yumva ariko
turashaka kugenda bukebuke uravuze ngo yoba kononye none agusomye nk'umufasha wiwe yoba kononye none kubereka atobireka amayihutisha ubwo azonsome mu rugo mubo byaca bifeje umufasha wa hehe ariko no wiwe umufasha mugeze mu rugo none abo bose mugenda mukundana n'abafasha bawe azonkora kora ninagira mu rugo kandi nduye ntegezo kwambara agapantaro ntabona amaguru azoyabonera mu rugo urubaye mu escrow ndashaka kubyemera tukiraho nyene yavuze yuko none koko wowe urambona amaguru basi we basi urambona amaguru yiwanje we yabonye kera ntiyayabonye umuntu mukundana yayabonye kera ubuguma ni mu gapantaro kwera ariko umuntu mukundana vy'ukuri anaje kukumbuye ntora umbonye amaguru ni kwa kundi ushuka umumerereza hataragera urebazo kwa mabaje gutwaza inda abandi bama babatera inda oya niyo bigora rega kandi n'umugabo akubaha ntashobora kugukorera ibintu bibi ngo aje mu rugo ivyo reka ivyo tubisha muri entre parenthèses reka ivyonye ko nta mugabo arongora ndabizi atarahonja yarakoze imico mibi atarahonja none umuhonja nkande none mbishe ushunkoza amagi ugakubitamo ibitunguru agakubitamo ibirungo abashaka kuvyuka sinzi ningene umuntu abihambe urumva ubishe ucugerageza basuka ukangoza amagi abashaka ugateka gasoso kazuraryo abashaka yumva ati ivy'ukuri ntwaye Djicia nzi ntwaye Djicia wiwanje none umva yereka kubaza ubundi kutaryohera umuntu nuko nyene utaba wamwiyumvise mu bisanzwe kandi kugira umuntu aryohe biva mu mutwe koko nubize kugira umuntu aryohe amashi akoma amashi kuni ushobora gukoma amashi konyene ni gutya arabiri urumva mwese mutegerezwa mwabyumvise muza musure kumbeshe na kimwe na navuze iki ni kirundi cy'infobe kure bavuga amuga abantu bazi infobe kubavyibwirwa benshi bikumva bene Djicia wavuze ko watakaje ubusugi ku myaka 18 turashaka kumenya uri kuravuga ati uwo mwari mu maranye igihe yateye inda uwundi mbega yarinze agera ku rwego rwo gutera inda uwundi wewe ataco mwari bwakoreko mbega vyari vyifashe gute nimba twarabikoze iryo rimwe singombwa ngo nce ngoma ndamwishira ngira sikuvuga ko yabuze n'umwanya nizange sombi z'abasore zo kudashaka kuguma ku muntu umwe ubonye nk'ubuje turakundana abakobwa mwarabaye benshi urabona ko n'umugenzi wa Coco wewe rero umaze kubona Coco kari umugenzi wanje uzoca inyuma uje kunca inyuma kuri Coco abahungu niko bameze bashaka bagume bagenda bahonja uje bamuhonja nguje mwana ngo ndamubonye ukaca ushinga amatwi agahagarara akaca bibaza nuriye kwa indwara ziva ngaho nyene ejo ugiye kuryamana n'undi utelefona ngo wangwaje infection Coco nk'umuhungu wakwandikiye ngo wamugwaje infection ntiwoca umwica cyane cyane kumanyura uriya watayugwaye ngo wangwaje ngo infection none iyo infection no bandayifise nayivuye kwande nanje reka ngire publicité ikintu naho batantumye kenzi amakuru ahare aravugwa yuko amakondomo yarabuze abakiriye agisohoka vyavure ntagisohoka sivyo abantu rero ntibacikira ngo imbombo mwisashi ahanini ngo abakobwa muvuga ko ngo zibateza infection mu gihe tuzi ko arizo zikina aha wumvise ko nawe wumvise rero niko bamama bamubwira nawe oya baravyandika birandikwa urumva ngo ajya amavuta ya condom mbe baracumva yagakingiri agakingirizo mu kirundi preservatif agakingirizo ko kari karabivuga ajya amavuta niko babisigura ngo aragwaza ngumva gwaza infection je ntavyo nzi ku bakobwa je murazi ko atamugabo mfise atana byo jewe njamwe by'ibiro naje kuko naravyumvise umugabo yego mugabo ziratagara bari bagiye kwibigwara byabaye byinshi zigwaza infection mu gihe zataye garanti canke bijya abahungu muzigendana mu mifuko mukaguma muzicarako bijya si vyiza ncagenda nabibabwira je nzoza ndabigisha bijya bintu mugendana amakondom mu ngodo canke mu mufuko ugakubita inyuma ukacuguma wicaye kugiye muri bisi wicara kugiye aciyaca kuraba ugiye he ukaguma wicara ko si vyiza turaye kutari muguru rindani turaye si vyiza mu bimenye mu bimenyere n'impanuro tuzoza turaba nimuzodufate nabi data wanje ko mva tuvuga ibishego tuzoza turabigisha n'utundi tuntu oya nta bishego no kwigishanya abo bavuga ngo ni bishegu naba batari open ngo buguruke donc bigishe basi ariko nubwo muri ko muravuga ivyo twarabonye ivyo benshi bagumye bagaruka ko bandika ku mbuga urabona ko ni kibazo n'igihe BBC
ikinyamakuru BBC kivyandikora mu commentaire ko benshi bavuze bati n'uruhande runini rw'abakobwa bivugwa ko ari mwebwe muba mwifuza gukora imibonano idakingiye ngo nivyo bibaryohera kubera iki biguma bigaruka ku bakobwa. Oya ahubwo rero n'umuhungu yari kubivuga kubera ari wayikoresha. Sinumva impamvu ari abakobwa bayivuga kubera. Oya se abakobwa babivuga jewe abo maze kumva benshi n'abahungu. Ngo nibiryoha uraza amaheri y'abahungu aba. Kandi bose rero Imana ukuntu yabaremye Imana yabahaye amajambo amwe bavuga amajambo ayo nakakubwiye ni usanga nuri yari karakubwiye Imana yabahaye ubwenge bumwe vraiment amajambo muvuga mwese muyahuriyeko gute namwe musheri ngo nibiryoha ngo ndome ngo kingo je kiranshisha ngo simeza neza ngo singirante none umve ko ari mwe mushira mu ngorano ukacutera induka cuyihakana ariko gute nawe urinda wemera nimba namwe bitabaryohera gute urinda wemera ntitwiproteje ngo twigirishe ntitwa turi bijuju. Oya gusa hariho n'abandi bakobwa bavuga ngo nabo nyene ngo umuhungu abikubwiye gutyo ukavyemera ko nawe wari usanzwe ubishaka. Tureke kubata ko amakosa. Hariho n'abakobwa bameze uko vraiment. Abakobwa nabo hari uwambwiye ngo urumva ngo je ngo zarampasukiyemo ngo zingahe. Nimba zarampasukiyemo naratwenze urumva itageze kirapasutse birapasutse none uwo muntu abarika akoresha ingufu zingana gutya abari mana abari igiti rero baba bariko barabikora abari igiti muri desert urumva ni mumenye tugiye mu biki bijya bintu bibaza ngo babikoranye ingufu ngo niho biryoha. Oya niba umuntu agwaye umwanya wiwe vraiment ufate nkuko yawuguhaye witonde ntaho muba muri ko muriruka niyo mpamvu muza gutera amande kubera iki mutobire ndiko mbwira kubaza kubikora mukazobikora mwararongoranye ndiko mbwira kubaja kubikora rega hariho abaja kubikora hariho n'ubu turiko turavuga bariko barabikora n'ubu nyene turiko turavugana hariho abatabihaga je kubana twiganye ibintu bavuga batera inkuru rega je nazo ndamenye utuntu n'utundi kwishura ngo gusomana biraryoshe ngo tire langue nyambari tire langue nyene ngo biraryoshe ngo birira nanje babivuze nkaca ngomba gutapika si aho umuntu arafata ururimi rwiwe akarushira ku wundi ngo umunsi wa mbere ubikora bumvise bimeze gute wavyumvise gute ndakubwiye ko binshisha sindanabishaka singeneye no kubikora ivyo vy'amatire langue kuko amate vraiment yiwanje ahuye no ari umugabo wawe naho umugabo azontwara biza azontwara buke nukuri kw'Imana jewe umuhungu ampropose ndamubwira defo zanje zose ati sinsoma wongo ndagacika izose jewe muzompariza niko nababwira ukuri romantique rero nukuri sindi romantique mbwira mama nabuze umugabo uko jewe umuhungu aje kumpropose ndakubwira ati niwonshobora ukacumbaza ati gute tijewe sinsomana sinyambirana simbizurana none ngo nawo nshobora oya reka gufika hageze muri singeneye kunangorako none ndiro wenshi naho akaja muri ndiro wenshi ari umugabo wawe atana gusoma urumva aho nja mbanza n'inzo inzoga nibagire ko ari wewe turi kumwe sinsanzwe n'inzoga oya rahira n'ukuri kw'Imana he Yesu je turakundana simba nkeneye kunambira n'ibyo bino kuko bizorongorane urabona ko tagahundu umuntu muzobana rero muzobana uzogenda hari ya ruguru mu cariyo ruguru babandi atavyo baje je nzotwara umugabo n'umugabo mu gisagara ry'imikeke kandi basomana watana kimusho oya umugabo wanje je ntambwira ivyo umugabo gutwara koko je nakubwira azoca nondera abandi basomana hari je propose hacuganyura ngo tujyamane ubugiye na blocage y'ubumesha nshanda kubloka oya mvuga kuko cyambara ko tagahundu mfiti ari ivyo bikuzanye je ndiko ndavuga ari umugabo muragize mariage ntavyo mukoze hasi muri fiançailles murakoze mariage usanze abikunda murabana usanze abikunda usomana none uzoca utifatamo uzomubwira ngo genda usomane ndahanye umuco ugaruka ngo murongogwe nzoca ngena muri seminaire wa mudamu naramubonye kuri Facebook ngira niko bamwita arigisha neza vraiment kandi nawe nyene yashizemo akantu tabarundi ukuntu mumeze umuntu ariko aravuga ibintu cyo mugabo ne bishego rega uraza ndakwigisha kagere ngomba ndonka fiance hasigaye nk'indwi nk'amezi atatu umugabo wawe uzoca umunzana ni wasanga ari umugono uzoca uraza haze nk'amezi atatu nzoca nzana unyigishe du strategy nzoza ndakora gwakeye umugabo kugira ntazoza kunca inyuma ku bandi uzosha umbwira n'ibintu nyene ngo n'ibintu nyene bituma umugabo azoca aryoherwa oya je n'umwana n'umugabo twagize divorce twarakoranye ikiganiro aravuga ati Coco no kuri umuntu wanje ego kuzombwira rero gutanga ki ati twapfuye ibindi kandi vraiment nta bindi twaho keyo mu rugo Coco ndagutomboje ndagusabye yavuze ko umuhungu baherukana bamaranye igihe yamuhevye akaja gutera inda uwundi
ubwo ntizoba ari izo mvo z'uko utamuha urwo rukundo utamuha iyo ke ngira nuko nyene none yo nza kumwaka baza ko yari kuja gutera inda abandi umugabo wawe no kuri yo koko ahubwo ndagutomboje rero kuko nukuri ndagusabye ahubwo ucugenda unyigishije duke oya utararonka umugabo oya reka nzoja kuba indaye nzoja kuvyiga ku bandi oya nzoja kumanza gupima oya uzopimira ku musheri wawe ndabe ko amasomo yanyinjiye umugabo azokurongora ni wa muronka nkabona ni vya vrai uzaca umuzana ndabigisha ariko koko tukiraho nyine mugwindwi mvise mariage urumva turi mu kwa gatanu mu kwa gatandatu rero kugitangura uzoca utangura kufunza nyene mu kwindwi nkubo wasanga ata birahomvye warabivuze barozi ndazi ko ari benshi nanje niboshobora mvuka mu basenga kandi ndumusenzi cewe uburozi emwe muze mushake muhamagare na satani n'abamarayika biwe bose mushobora ko je ndasenga n'ibidayimoni vyiwe n'uwiyumvira kundo gasubiza asha asubiza kare koko mbashaka kumenya ariko aravuga ko amazi igihe ata muhungu numwe bikorana abantu bagerageje kumva ivyo yari karavuga twava dusanga arakabonge canke aragahinda bivanye nuko ata muntu numwe uno Djicia ataronka uwumuha wa rukundo unyibukije umuntu twari turavugana wo muri Amerika ndafise umugenzi wanje muri Amerika n'umugabo kuko uravye agashavu yabivugana twavuganye ariko arambwira ingene ngo bagore canke abakobwa bataronka ico kintu bibasha mu mvuga mbabarira amatwi ndabivuge gute bataronka desere bataronka basi sex gusanga bafise agahinda ngo bafise stress ngo nawe Djicia azocumviriza iki kiganiro azoki naje rero ushaka kuvuga ko ari stress manake rero oya izi si stress ariko urumva ko adaherutse kuronka umuhungu anamusoma ahubwo singenejewe ko baguma bandira mu rugo oya singeneye ko baguma bandira mu rugo barakujya rero muri wanyu kukurya ukaje utaha kwa so wawe urumva rero barakurya basaza no barandiye singeneye rero ko biguma bibandanye okay sinari bwaheze rero ako bandiye karamatsi nani ni decision nziza wafashe barakuriye utamuhira kwa oya simvuze ko ari decision yafashe iyi decision yafashe haba pas importe haba mugabo urabona yuko ni wenyene ibi ntiyo bivuga erega hari byo tuvuga kubera atabagabo dufise none ufise umugabo tokubahuka kuvuga ivyo bintu ko uri uburi madamu madamu naka urumva ariko kubera uvuga ati je suis célibataire nta muntu anjeje nta n'umusheri ufise urumva donc uca ushaka mugabo umuntu ayarongo uca wiyegera urana nk'ubu nicaye guke nk'ubu ndamuronse nicaye neyegeranije guke ukiyengenga data wanje rero uyo muntu yambwiye guke hari mu gitondo no munsi 3:00 ambwira ati Coco uzobigendeze ndavuga ati none na jewe ngoya wowe nta depression ndakubonamo azi gute ko wowe wironka azi yuko iyo feelings ya sex gute wowe kugira ati jewe ni kubera nace ndamusigura impamvu umuntu iyo avanye n'umugabo cyangwa umuntu ari umukobwa uca wiyakira mu mutwe ukavuga ati sioni umugabo si hari uriko wowe warigeze umugabo warabihaze ntavyo guhaga reka wewe wabihaga ibi bijyaye niba bihaga yo mana sibintu tushaka kubihaga niba bihaga kubera umubiri uguma wiyubura ku munsi hari mama ntuza naho mama dufise mu mubiri baturekere bareka kuguma bavuga amajambo urumva ko kubihaga kitari gusa tureka gusaragurika ukavuga ati reka nifata fate Mugana uhora wumva wumva umubiri ushushe urasha ukaca wiyuga mugabo ucija muri dushe koga n'amazi nibigere pasteur yaravuze ati uyu mukobwa uyu mushiki wacu ashobora kuba afise ubushuhe buriko buratuma koko reka ndagutera inkuru nibutse ubushaca yoga buca buhera urumva ko kandi uyu yumva ucuhera amazi ngaha koko urabona bivanye n'ibintu uvuze nje nibuka umuntu igitega yanteye inkuru w'umutwe yakunda gutera inkuru atwenza acavuga ngo mama ngo gusambana biraryoshe ngo umuntu adasambana ngo azoja mu muriro ndarica ngo azoja mu muriro vrema ngo kuko ngo udasambanye uri kwisi ngo mwijuru ngo ntuzosambana ngo kuko ngo nitwagera ha mwijuru bizosha bikoragurika bisigare birajya inguru ngo kuko bidugize mwijuru ngo twava dusa turashakana n'abamarayika
narashoboye kuba notwenga ntiyari mu mpwemu wa n'umubiri n'ivyandi umubiri rero uganza abantu uca uvyumva mu vyo bavuga urumva bon atabagabo dufise reka twishire hamwe abakobwa n'abadivorce twese twishire hamwe turi umugwi umwe parce que turabasiribateri twese imibiri ntizoreka kuturya sivyo ariko niko Imana yabiremye kuko Imana yaremye amaso irema izuru irema umunwa irema amatwi ibintu byose ibiri ku mubiri byose irema endre wench ibintu byose ishirako ngaho ikintu cyose n'akazi kako yego vraiment amatureke ikintu cyose gifise akazi kacu rero banze rindire je saho nshaka kuja muri ko munjana hatari yo wewe na Kenzi rero hamwe yo habuze akazi uca wiyakira ukavuga ati none reka ntege iyo udafise umuntu wawe umwe uca utekereza ukavuga ati Mana mu masengesho reka ndababwire mwemwe abasiribateri mu mwese n'abahungu barimwo bose urumva ukavuga ati Mana nta kigore ijambo rya riravuga ko atakigore kizobura ikigabo cacu nta n'ikigabo kizobura ikigore cacu biriya rero nka twe tubaraba divorce uca uvuga ati Mana kiriya kigabo ari warama kiriya kigabo twahoranye na cagiye nticari ciwanje Mana kiriya kigore cagiye nticari ciwanje ahubwo rero uri umusiribateri uri umujene umukobwa umuhungu ukaca uvuga ati Mana jewe urabona ko ntigeze umugabo nyemba ugenda gusamara ukavuga ati ndahimvye icacu busamba impagwanje ahubwo rero izobaduha we yarenda gutera inkuru ibintu vy'Imana ubishizemwo umutwe mwinshi wahava usanga ucumuye urabizi urashobora gusanga gusambana atari icaha manzura kenda kubwira muri Bible kiranditsemo manzura kenda kubwira amategeko Mose yazanye gusambana birimwo ntugasambane mugabe ibyonye byaje cagihe bari bagumutse Imana niho yaciye iha amabwiriza Mose urumva rero wowe urahabonye hahandi bari bagumutse ya ntavyo nkuye sivyo ndiko ndavuga nti muga nkamwe twosanga atari muri strategy z'Imana apana kwisi muri strategy kuko wanditse kijya gitabo n'umwana w'umuntu si Imana yacanditse aho rero nibirimwo rero tufute gutya byose ijya Bibiliya ni Imana yayanditse umwana w'umuntu yayanditse ni mpwemu yera yaramuhumekamo akazarandika ya gusa byinshi barabikuyemo abana b'abantu bandika ibyabo gusa ikintu no kubwira nkamwe tuzoja mu ijuru mbe uzoja mu ijuru jewe bazonsanga ku muryango nije nzobakira uzi n'ivyo bintu uvuga nitwaja mu ijuru naho nihanira uraje naje wanzoja mu ijuru mumenye hacumurira n'umumenye aho yihanira muzodusanga ku muryango umunsi rero tuzoja mu ijuru ntaca dusanga gusambana n'icyaha no kwiyankaga basha bivuze ngo mwebwe murabikunda kurusha ni bimwe bariko baravuga na Djicia noja nigomora twaca dusaba Imana gushika mu ijuru kacu usanga gusambana n'icari icaha vraiment n'ukuntu wimye abandi oya muga n'icaha oya turiko turimagine ati dushizeho tukaca dusanga si bano Imana ntituriko turarogota ni yari juste blague urumva Imana tubabarire turarogoteye kuri micro Imana tubabarire vraiment ariko twariko turabyibaza hamwe je nsanze atari icaha no hava sanga nikoroye ukacusanga bose noja nitibura kwisi nukuri kwi atano mwazo basigaye erega mwijuru Imana izokidukuramwo izi donc izi imbaraga zose zituma twiyumvirana n'abantu uratwanze hamurira nikomeze nta muntu azosubira gushakana n'uwundi mwijuru niyo mpamvu hari abantu hari gihe wosanga n'Imana izotubaza ati bijya bintu ko nabihaye urabona ijisho rifise akamaro ko kuraba ikintu cyose gifise akazi kako Imana izotubaza ati wowe mbwira akamaro wakojeje ibintu naguhaye uzoca uvuga gute uri kuvuga rero ati babikore kubera ko biri ku mubiri yo turagowe n'ukuri reka ivyo bintu Mana mbabarira reka tureke kwinjira mu by'Imana bisize ubwenge simba besanga ncumuri ubusa kandi nirirwa gusenga ndabwira ko wagiye gusenga ejo namyeyo vraiment ukaba ariko uvuga ibintu nk'ibyo Imana imbabarire ndaza kwihana vraiment kandi n'ubu ndavuze Imana ivuze ati mbabarire nubwo uvuga najya mu ibara bati Imana ndataritse ibiganza mbabarire Imana ni nyinshi oya mohare sometime irakenewe wow oya abakunzi muri ko muratukirikirana ni mutubwire nuwashika mu ijuru kacu usanga gusambana n'icari icaha
uzoca vyifatamo gute basi ari wewe oya nicaha mugare ababayeho kera nibo babayeho neza mugabo abagabo pana abagore abagabo vraiment barinjoyinze bagira abagore benshi ba Mose ba Salomo ba David abagore ijana kwera abagore ibihumbi nukuri bararyohe bajya naho bari kuja mu muriro nukuri bazoba kubera oya niko byari bimeze bajya umugore wari we wese bashaka oya mugabo cyari cana aho nyene kiriya oya Imana yarabemera gusumbya niyo mpamvu namambira pastor byatanguye igihe Adamu yifuje Eva cagiye batubwiye ngo bari kucamwa baza gukoresha muri je nabambwira abapastori banyegereye je ndafise abagenzi abapastori nkabwira ati mwebwe mubwiza ukuri abantu mwigana ba Salomo bari bafise abagore benshi na ba Dawidi basambana uko bashaka mukaca mwitwaza yuko barabakunzi b'Imana kandi barabasambanye uri kurumva mugarera bace babikora nabi nk'ivyo je babisiguriye nuko sinosona no kubavuga yego vraiment Imana yarabakunda cyane kandi barabasambanye gose rero nibo baronse opportunité yo kuryoherwa gusumvya abagabo b'imyaka kandi Imana yaje gucungura twebwe abanyabyaha Imana nikeneye abagororotsi mutureke mutubabare urako nyene high five mama Imana yaje gucungura twebwe abanyabyaha mukurangiza ikiganiro ndashaka kumenya rero koko urumwe mu bantu benshi bagumye bavuga ko warushigikiye Djicia uno munsi tugerageje kumva Djicia kuvyo yavuze mugano munsi hariyo bimwe wagiye uravuga ati oya kuraka sinda gushigikiye ko no kuraka mu kurangiza impanuro muri rusange wohereza abajene ku ruhande rw'abahungu ko abo mwagiriza ngo ntibarongore nabo bakobwa mbega ubwo nimuzava musanga n'abahungu banka kurongora mwebwe abakobwa kumvuza ukuntu mubona bitwara impanuro muri rusange tugira ko turangiza okay muri rusange ikintu cya mbere notangura kugira kuvuga ku bantu bagize ama commentaire kwanza nta kintu kibi yavuze ni ibintu biri clair ari bande nabande sishaka kubagaruka ko nabande nukuri bagize commentaire aha ibitari ivyo kuko avuze ati turongore biraboneka neza ibikobwa n'ibigore turi byinshi ngaha abahunga abagabo ni baki sibyo tutatuvyemeranye niyo mpamvu benshi batariko bararongorwa bacavuga ngo urumva mwitwara nabi ngo biki nibiki aho hariho indaya zirikwa zirarongorwa ku munsi vuze kurongorwa nkoreje ya terme yagisha ni terme kugira mariage sivyo kurongora bamwe barongora samedi urumva canke bamwe barongora dimanche izo ni za mariage ntibakirongora urumva bon shatse kuvuga a part yibi nibareke kujija nta kibi yavuze kuko nabirirwa bavuga ibisheko vyatari bugura indome zose nta na kimwe babavugako ntibakomanta none akantu kamwe yavuze kaci gahagarika abantu bose amatwi kujyanye umengo ntavyo bazi bamwe ngo bamvunge nkaho umengo navuze jewe ndakubyiza ukuri no bisubiramo kujya nyene nabivuze urumva nta kibi yavuze ibintu biriho kandi amaterme avugika twese twama twavuze urumva mbe nkubi yavuze nka bijya nani chevale iriko aravuga akabivuga mu ndome kurya bari kungana naho byaca bigenda gute mugabo yavuze mu kirundi cumvikana bamuve ko rero ico sindagitebako bavyumvise ica kabiri tuje ku bahungu abahungu ntibariko bararongora kubera iki ica mbere barakenye jenzo kwa ndabivuga naho bace bashavura ngo ndiko ndabafaka no ingwara iyo utayivuze ntukira ariko ingwara iyo uyivuze abaganga barakuvura ibintu bigakunda ica mbere ngahi Burundi dusaba abahungu babanebwe muze muvyemera murabanebwe mukunda ubuzima bworoshe none abakobwa bazorongorwa nabandi mudavuze ati reka turondere ubuzima hanyuma turongore mwe umukeneye abashuga mami uri kumva ni mu bihe ivyo bintu abahungu muvuga ati je ndi umuhungu Imana yangeneye kuba tete vibuzi mu muji buntu mwebwe muraganje ni isi ni mwebwe muganje apart y'Imana kandi nakanatsinda na Bibiliya avuga ko umugabo ari Imana ari tumana dutoyi urumva none musheka mu butu daimon ni murondera amafaranga murondera ubuzima naho mutoronka menshi ariko mufise base y'ubuzima hanyuma murongore mugire ya mariage aho rero twagiye ku bakobwa naho rero sasi abakobwa nabo bitware neza
bareke kuza baja kugira baryamana n'aba uri kurumva kuko abahungu muravugana umuhungu mumuhaye aja kubwira uwundi mugenzi wiwe atujya mukobwa aratanga kandi atanga neza ngo basanze banuka urumva ko abahungu mufise indero nke reka nzokwemvita uze tubivuge ico ca kabiri naje uri kurumva ukaje usanga bariko bagira ama commentaire y'abakobwa ngo yarampaye byari bimeze urya nawe akacishaka kuza guhonja urumva uyo mukobwa azosazira kwishiga urumva n'amabere aba amashisheti turashaka gato urumva iyo iby'iwawe reka tubyihorere kandi koko wewe kandi wowe ukeneye gufunga ngira nawe baramubajije ko yiwe ndahanura none ntavyo babona je ndafise n'abana b'abakobwa je mpanura bakiri bato abavyeyi babo barabandungikira je nkabahanura uzozura duhanura shaka kandi abavyeyi mungirira icize no kuri ndabashimiye bamama beza ndabashimiye bapapa beza munyizera aho abandi batanyizera hari abatanyizera bavuga ati koko n'igisazi koko avuga ubusutwa no twicaranye renda bugurukira vyose nkabereka vyose nkababwira bakamenya umwongo uhuma n'udahuma alors mwavyumvise abakobwa bareke bavuga kwiyandagaza kwisesagura kwisesagura ukazoja mu rugo warisesaguye kaziyeno aho rero je mbona ari nta kindi murano urenza ko bavyumvise yes nuko mukurangiza Djicia amajambo 3 y'agasunika rugi kugira dushobore gusiga inzira amavuta byose nari kuvugana je yabivuze nongera nsubire nsaba yabivuze vraiment sinovuga byinshi ico nsaba abantu ni ca kindi nyene mwikebuke vraiment abarundi avayo gukomanta manza utahure neza icyo umuntu yashatse kuvuga ntugafe kumviriza ijambo rimwe uhuruduke sinzoreka kubivuga ze murumviriza kandi mutahure avayo gukomanta hari abantu muza gukomanta ibintu biteye isoni vraiment ibintu byo gucana intege hariho byinshi hari gihe umuntu aguhi commentaire uyisomye ikakubabaza hari gihe usanzwe wifitiye ibibazo ikacikubabaza vraiment muze muri ikebuka vraiment yes bakunzi ba Coco Empire nuko turangiza ndabwira ko nashoboye kuzanira abatumire babiri Coco ndetse na Djicia nibo twariko turayaga kuri ibi nabiriya nyuma yo kuraba ikiganiro commentaire zanyu zabiduhanura zabidutera intege biraheza bigatuma ibintu bigenda neza asante sana be blessed wherever you are ciao ciao